umutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini, wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Imana ndayishimira cyane, Imana ishimwe cyane. Dawidi niwe yavuze ngo naranezerewe cyane igihe bambwira ngo tuje mu ngoro kwa data. Naje naranezerewe igihe numva buno butumire bwo kuza kuganira namwe amajambo y'Imana muri iki civugo kivuga ngo bagumya banga mu bumwe budacika, dusenge dukure ibikorwa bidushikana ku Burundi bwifashe mu 2040. Imana ishimwe cyane. Amajambo baduhaye yo gusigura ko tuyabona aha mu butumwa bwiza bwa Matayo. Iya mbere iri mu gice c'indwi, igice c'indwi usomye ku murongo w'indwi washikana ku 11. Ijambo ry'umutwe no gusaba. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusavye? Nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose muri ibyo mubagirira namwe, kuko ibyo ari ibyagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana. Aho imbere gatoya ku murongo igice ca 18 murongo wa 20 murongo wa 19 gushaka ku wa 20, kandi ndababwira ukuri yuko babiri muri mwebwe nibahuriza inama mw'isi gusaba ikintu cyose, data wo mu ijuru azokibakorera. Kuko aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje, nanye nzoba ndi kumwe, nzoba ndi hagati muri bo. Tuvuge ngo amen. Nagomba ndabasabe dufatiye kuri iki civugo, munyemerere aya majambo mwampaye mwatoye muri kino gikorane, twongere kirindi jambo ryo muri Yakobo. Yakobo 2:14. Haravuga ngo ibyo kwizera n'ibikorwa byako. Turasoma umurongo wa 14, cyo dusoma no wa 26 iri hagati turaja kwisobanura. Yakobo cyo cya 2 umurongo wa 14 no wa 26. Haravuze ngo vyomara ikiga bene data namwe umuntu avuga yuko afise ukwizera atabikorwa akora, mbega uko kwizera koshobora kumukiza? 26. Nk'uko umubiri utarimo impwemu ubupfuye, niko no kwizera kutagira ibikorwa kumera kuba gupfuye. Imana idufasha cyane. Haleluya. Aya n'amajambo akomeye, nibaza yuko mu bihe tugezemo tugomba kuja mu iterambere, aya majambo yodufasha. Mu by'ukuri abantu batuzaniye ubutumwa bwiza ba mbere, abamisiyoneri, hari akantu bisigarije, kuko Bibiliya itanga ubutumwa mu bice bitatu. Rero barinamuye barayizana mugabo baduha igice kimwe. Igice cya mbere ni igice cyo kubwira abantu ngo nibihane, biyeze, bicishe bugufi, bazobona Imana baje mu ijuru.
baca baraza bagezaho noneho baduhata imirongo idukundisha ubukene no kunyarirwa, iyindi barayitwima, noneho baratubuza no gusoma Bibiliya kuko tuzitanguye vuba kugira ngo ntituvumbure ayandi majambo arimo, kuko message zirimo iya kabiri ni y'ubwenge, iya gatatu ni iterambere. Mugabo baduhatira iya mbere bagaca batubwiye ati iminsi yose mubimenye hahiriwe aboro kuko nibo bazobona Imana. Baca batwangisha no gutunga, baravuga bati ico mwomenya rero kugira ngo umutunzi azoje mu ijuru biragoye gusumba gucisha ingamiya mu jisho ry'urushinge. Twumva nyene two kwihitiramo ijuru, ubutunzi turaheba ngo ntituzoribure, ariko bobo bakabitwigisha, bobo amajambo basengamo iwabo sayo, bo basizeho imirongo ivuga ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, tibayituzanira. Noneho baranazi no bakanaduhenda, ugasanga bariko batwigisha ivyo mugabo bongera batwara baje gukora akazi wabo, tubigumamo. Abantu rero turemera ko aboro aribo bazobona Imana. Bibiliya n'ivyo yandika, mugabo abora avuga sabanyariga batagira ico barya, batagira ico bambara, batagira isabuni yo kumesa, batagira aho baba. Yagomba kuvuga aboro mitima banyote ukugororoka kw'Imana, bashonje ukugororoka kw'Imana, bashonje ubutungane. Nico kintu baca bavuniraho ntibatubaririye ubwo bworo bwarimo. Rero amavunje araturya, inda zitwinjiramo, ubuhoma turabumenyera tuti nivyo kuko twene tuzobona Imana ni sawa. Imana ishimwe cyane. Bagaca baratubwira ati rero mwebwe muzoze murumva ibyo tubabwira gusa ntimurabe n'ibyo dukora. Nukuvuga mwebwe nimwabona turi ibikaranze ibyo ntibibaraba, muze muri ibyo tubabwira gusa. Nimwabona tuba mu nzu nziza ntimuzifuze, ibyo ntibibaraba. Tunyonze imiduga mwebwe hahiriwe aboro. Imana dufashe cyane. Bagaca bavuga ati kandi mumenye ko kwifuza ari icyaha. Baba baratuburutse biba biraheze, kuko iyo wifuje ikintu ugira ishaka ryo kukirondera. Iyo wifuje ikintu urondera ibishoboka byose kugira ngo uzobishikeko. Noneho no kubyifuza barabitwangiye ngo ni icyaha. Bariya batipe nabo namana bambwiye baragoye. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Inyuma yaho abasuwedwa nabo ngo baze, bo baza babashigikira mu rundi rugere tutabimenye. Bati musenge cyane mwuzure mpemu yera muvuge ku ndimi. Tuti kandi ivyo byo ni navyo kandi navyiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baduhata imirongo bavuga bati musenge ubudasiba, murondera Imana ubudahumeka. Bagezaho abantu turasenga, tuzindukayo, twirirwayo, turarayo, indimi turazivuga, turerekwa ibyo tweretswe mugabe gahera mu ndoto kubera tutangiye gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bagaca baduhata ya Zaburi 147 yo ku murongo wa 2 ivuga ngo bibaruhishiriza iki kwirirwa muri yuka mukora muruha, aterega bikunda ibahera mwitiyo. Sinzira mweko ibakunda nimwitiro ntangora. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Niko uwo murongo uvuga. Ariko hari undi murongo wundi mu Migani 19:15 aravuga ngo ubunebwe butera itiro. Urumva baduteye itiro, ubunebwe butera itiro ryinshi, ukandi umunyabute azogira inzara. Mbende babaza umuntu ashonje yoryama agasinzira.
ugora itora. Umuntu ashonje ntasinzira arayamira. Nuko pronja aja muri koma y'inzara gusa. Ukabona agenda intege zihera, ukagira uti nagatiro kamufashe kumbe ariko aragenda. Urumva ubunebwe butera itiro ryinshi kandi umunyabute azogereza 23 ku migare naho 20 havuga ngo kandi itiro rizokwambika umuntu ubucocero. Uvuye kugera ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero aya majambo n'amajambo akomeye cyane twasomye kandi nibaza yuko jewe yampimbaye kwigisha aya majambo ndi kumwe na mwebwe. Imana ishimwe cyane. Ndi kumwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu General Major Valens Ndayishimiye. Haleluya. Iyo mvuze umukuru w'igihugu usa ntagashize ko mpora numva umbenga ntigakwiye. Cyo gituma cyangira umwete ho gashirako. Imana ishimwe cyane. Ndi kumuranye niteka honorable Reverier ndi kuri yo n'izindongozi hano. Kuvuga mena aya majambo biroroshe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kubwira abantu gukora kandi uri kumwe n'abakozi biraryoha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Iri yerekwa bariko baratwakira kare, hari akajambo bavuze bagejeje aho numva igikurikira kiransovye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bavuze babanje kwakira ngo abagumya banga ngo nabandi none mwatabaye mugumya banga acabiki. None muvuze ngo nabandi abo bandi mwabise banga aho kantu murakiga ko neza kwera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Igihe Imana yasezerana Isirayeli ibasezeranira yababwiye yuko izobaha igihugu kirimo amata n'ubuki. Iyo jambo si ryiza. Imana ishimwe cyane. Ngo izobaha igihugu kirimo amata n'ubuki. Abantu baja ngaho bagenda baravina bati tuzoshika turya ubuki tunywe n'amata. Siko bimeze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko nagenda kubaza ubuki wo buronka utagira inzuki ngo wegeke bwova amata boyanywa uyakamye utegereza kugira inka. Imana ishimwe cyane. Mugabo bari bazi gusa no gushika batega ibyakunze baca bagenda bari mu buki bugurutse buva mu ijuru. Mu ijuru nta mizinga ibayo, nta n'impongore z'inka zibayo. Oya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bo bavyumva gutyo ariko burya Imana yamifise ijambo ry'ibanga ibitsi ndongozi nkuru. Imana ishimwe cyane. Mose waje kubibona arabona ati aba bantu ndongoye hari ibyo bizeye babyizera nabi. Ngomba kubabwira iri banga riri muri iri jambo ry'amasezerano Imana yatanze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niho yababwira hari mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe cyo cya 2 murongo w'indwi arababwira toya uhoraho supa akora ubu kazobubaha n'amata muzoyanywa mugabo Imana yanyu yamiha umugisha ibikorwa by'amaboko yanyu. Mutegerezwa gukora. Uhoraho arasubira mu gice cya 15 muri ico gitabo nyene ati uhoraho ahezagira ibikorwa n'ikintu cyose mushize kwa maboko mugakora. Imana izobaha umugisha hehe mu ndimiro. Indimiro nta kiba kirimo. Mu ndimiro hari iki imirima. Indimiro n'ishamba ntibitandukanye.
indimiro umuntu aba yarimye akongera agatera, Imana yabona ko wabikoze ikabiha umugisha ukimbura. Imana ishimwe cyane ngo azobaha umugisha no mu masho yanyu. Rero igihugu ntigitezwe imbere n'amasengesho yonyene mutupu, oya, ahubwo gitezwe imbere nuko abantu iyo basenga neza, asenga Imana yereka ibikorwa yakoze, akayibwira ngo Mana mpezagirira ibi bintu. Imana yabona wakoze kubera ari birasezeranye kandi idashobora kuja hakurya y'ijambo ryayo, igahezagira ibikorwa by'amaboko wakoze. Nayo naho usenga kuva mu gitondo ukagenda ukinyegeza mu mfuruka kugira Imana uyisere neza, uyisenga uyifashe mu mashati, tiyo guhezagira atacu wakoze. Imana ishimwe cyane. Kandi kibi kintu abantu mukwiye kumenya, mu bihimba by'umubiri bimeze nk'igihugu kirimo demokarasi, ntihigera habura nk'imigambi ya opposition. No mu mubiri niko bimeze, nubwo wosenga gute hama hari ibihimba biri muri opposition y'amasengesho. Ntiwosenga ngo uvuge ngo wasenze ngo uvuge ngo munda muri estoma ngo amasengesho yashitseyo. Ivuga estoma ikubwira ati ibyo ni ibyawe, wewe senga n'akazi kawe, mugabo jewe ntegereza kurya. Estoma rero ntirya amasengesho, oya, irya imyumbati n'ibiharage. Haleluya. Nico gituma indongozi zivuga ati musenga ariko mukore cyane. Bwana ziviwe. Haleluya. Imana ihezagira ibikorwa, Imana ishimwe cyane. Rero navuze ngo biroroshe kuvuga aya majambo ndi kumwe n'abubahwa nk'aba, cyane cyane umukuru w'igihugu n'umukuru w'umuganda. Hari utujambo tumwe n'ababandi bumva. Mwavuze ngo n'abandi none Imana ishimwe cyane. Reka nishire muri abo bandi da. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Ariko iyo umuntu ariko arumviriza indongozi ziko ziravuga, hari igihe umuntu indongozi ziko zivuga menshi, zivuga biki, mugabo wumva kare akumva icyo bavuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mpereye kuri Nyaneteko umunyamabanga mukuru w'umugambwe, hari utujambo tugera indwi maze gufata ku mutwe yavuze. Imana ishimwe cyane. Akambere kavuga ngo panga karere. Siko ane gupanga ikirere no kugerekeranya ibicu kubiri. Aya nta kintu abavuze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma agacavuga ati kora wubaka izina. Kubaka izina si ibintu by'amatafari uzane guseko ndadangote, sivyo. Ukora igikorwa kizokwitirirwa bakavuga bati iki ni nakagikoze. Umuryango ukavuga ati naka ni sawa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyagatatu aravuga ngo akunda kuvuga ngo teza imbere umuryango wawe, gwiza ibikorwa, punguza amajambo. Wanda byumva ho? Kandi je muri karabya simba ndi mu huko ndi muri nabandi. Sema muri nabandi. Imana ishimwe cyane. Ariko ndabyumva ni Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo panga itongo ryawe, tunganya neza imigambi yawe. Yayo majambo nayo turavunira bunyene, urashobora yavuze. None yavugiye ngo bakizina iryawe ninda rizi. Kuriye bari ukavuga ne yanjye rizi. Imana dufashe cyane. Haleluya. Kandi mwanitegereza aho yasanze ibikorwa mu maso hiwe hacahinduka, ukabona aranezerewe. Agacareza ko kakajambo havangura sasi. Hanyuma agaca wanashaka ava hagabye nkora ndamuraba.
iyo asanze ibintu bimeze neza acabaho hari ikindi kintu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aya mashyi mwakomeye ngani kwanje mugabo. Yandira ibe ngani kwanje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Indongozi nziza rero ni nkizi zimurikira abo zirongoye, zabona baguwe neza bikabatera umunezero. Uravye inzara n'inyota nyene cyubara mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi General Major bazayishimiye afise. Urabona afise inzara, afise n'inyota yo kubona umurundi wese abayeho neza. Wovyanka wovyemera urigirisha na urabizi kandi urabibona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Jewe kenshi yo ndavye indongozi ingene zibifashe n'ibyo zikora, hari gihe cyo ndungurukiye kuko je nkunda kurabira ibintu mu ciro cy'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko niyo marori yonyene abona neza atambeshe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'umuntu afise ishaka yuko akantu kose keza abonye yocaga hana abarundi bakagakora. Akantu kose abonye kamukoteza imbere umuntu acagakora. Muranda biraba kenshi kuva shitse uravye ingene yigishije abantu kurima mu buhinga bworoshe. Gutera ibitunguru mu igunira byatanguye kuri General Major Ndayishimiye. Uturima tw'ibikoni niwe. Imisozi ubu abantu bakarima amezi 12 kuri 12 ndabesha se. Imana ishimwe cyane. Ni kuri we yorora ikintu akabona kirungutse agacaga ati nawe ngira gutyaye. Niko Pawulo yagira. Pawulo yagiye inyuma ya Andereya, aza inyuma ya Yohana, asanga ubutumwa barabuvuze. Muga abantu barakijijwe, barazi kuvuga izina ry'Imana, barazi no kuvuga mu ndimi, muga barakenye. Pawulo abona ubushobozi buri mu gukorera Imana ufise n'amafaranga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu mwanya muto Pawulo yamaze avuga ubutumwa bwiza. Yanditse ibitabo 12 bishobora kuba 13 kuko bishabaheburayo nta wacanse bashiramwo, mugabo uravye style kirimwo urabona ko ari cha Pawulo. Nagenda kubwira yuko Pawulo yagiye kuvuga ubutumwa inshuro zitarenga 3. Abandi birigwa bazinuka barehera bagenda babuvuga. Ariko wanditse ibitabo byinshi, agatabo kamwe k'impapuro z'itanu. Ariko Pawulo 15. Kubera iki? Pawulo yavuze ati jewe ndazi yuko finance bivuye mu ijuru y'ubutumwa bwiza umuhamagaro mfise. Nta konte ziri Imana igira amafaranga yafise mu isi. Mu ijuru ntayo. Imana ishimwe cyane. Buya ni anakwemerera amafaranga tuzaba wibaza ngo yasanga ku mutwe w'igitanda. Oya. Izoguha ikundira umunsi umuhure n'uyafise uvuga ati nawe genda uhekenye makeya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nono Pawulo agenda afatana witwa Kwira bashinga uruganda ihinguriro ryo guhingura amahema. Imana ishimwe cyane. Amen. Bamaze kuyahingura Pawulo arapanga aravuga ati jewe nzohora mpingura amahema ndayahingure ndayadandaze, maze kuyadandaza inoti ndamaze kuzikubita hano nzoca umwari zosigira abakene nizo sigira ishengero ayasigaye ni impamba izonjana kuvuga ubutumwa bwiza. Pawulo niwe wenyine atigeze agicisha 10 n'imperezo mu zindi ntumwa zose zibaho. Nukuri kw'Imana nta muntu yigeze avuga ngo washikanye make ngo ndakuvuma. Oya wapi. Ariko yayashira ku mufuko agaca harura wiyumvire ya miza ataje kuvuga ubutumwa, ariko yamaze kuronka amafaranga. Imana ishimwe cyane. Yagenda kuvuga ubutumwa akamara y'imyaka 2 atagarutse. Ntawe yagoze ibyo kurya, ntawe yagoze itike, ntawe yagoze harara, byose yari imenya. Nico bituma yabandikira abitesalonika n'ahandi akababwira ati munyigire ko murabe kubera ibikorwa nakoze bikanga uburyo
harimo mwebwe mwategereza kumpa mbere Imana ishimwe cyane nkuko muha abandi, ariko jewe narabirenze ko ndabaha nongera ndimenya njya kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo nigeze ngoza ibyo kurya, ntabwo nigeze ngoza ibyo njyamamwo, ntabwo nigeze ngoza itike. Rero ni mu nyigane. Iyo nyine cyubahira ageze ibyo rero abagomba kuvuga ati iki nagipimye ucoroye cyunguka ibiriye ku mwaka kandi inyungu namaze kuyibona. Pima nawe biramugeza ngo pima nawe nawe pima nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Usomye icete cya mbere yandikiye ab'Itesalonika kuri 4:11 haravuga ngo mushishikare kwiyorosha. Naka nakone mukumve kwiyorosha. 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 Akantu kwiyorosha karagoye rero baje. Ntimwigire ngo kana kantu korosha. Imana ishimwe cyane. Uturabe hari abantu ngaha mu gitambuka bisanzwe kubera inote zitarabanyije umufuko. Amafaranga arahindura intambuko y'umuntu, agahindura imvugo, umuntu akigira Imana dufashe cyane. Haleluya. Arababwira ati mushishikare kwiyorosha, ariko cyane cyane mukora ibyanyu mukoresha amaboko yanyu. Biramugeza uti amaboko amagwa n'urunyo ntamagwa n'ibikobwa. Amagwa n'urunyo maga ntamagwa n'ibikobwa. Imana dufashe cyane. Haleluya. Asubira icate cya kabiri aho nyene mu Batesalonika 3:8 aravuga ngo ntitwajya ibyo kurya by'umuntu n'umwe ku busa. Kubera iki? Ngo twagira ubutame tukagira n'ubucumukure tugakora ku murango no mwijoro, ngo kugira muri mwebwe ntihagire uwo tugora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Gukora ijambo ry'Imana ryavuze ngo akamaro ko gusengera hamwe. Dusabe sibyo tuzoronka. Dusabe tuzoronka. Tudodore tuzogira gute? Bugira ijambo rero naryo rizingiye mu kindi kintu. Gusenga kurimo ubushobozi butagira uko bungana. Mugabo gusenga atari gupfa uko usenze, atari no gupfa n'uwo musenganye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twumvise ngo icambere bisaba no gusenga muhuje umutima n'inama. Muhuje umutima n'inama. Mugize urunani rwibumbiye mu bumwe. Ntimushobora gusangira amasengesho musengera ikintu kanaka mugasengana mutagira icyerekezo kimwe, mudasangiye umutwaro umwe, mudafise iyerekwa rimwe, mutemera n'uburongozi bumwe. Ibyo ntibikunda. Imana ishimwe cyane. Iyo bimeze gutyo ayo masengesho y'ubumwe y'abibumbiye hamwe ntakora. Imana ikigaruka ikaraba isengesho ry'indongozi n'ubundi muntu gatwe kiwe. Nico gituma kenshi abantu bashobora kujana ariko ntibashikire rimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abantu bose Imana yahagurukije muri Egiputa ikabaha Mose ngo abarongore abashikane hariya ikanana. Bose ntibashitse. Abagararije baguye mu nzira. Barapfa babafurura umucanga bashira ko bari bananiza urugendo. Abadapfuye bagwaye imibembe. Kubwo kugarariza indongozi gusa bitera ingwara yitwa imibembe. Kandi imibembe birivuga rero si imwe ivuga uri guhajya munsi ya ntuzo ya president. Aya ni yindi mibembe y'ubundi bwoko bwihariye y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amasengesho y'urunani nk'uko y'abantu bagiye hamwe
ikintu ca mbere gikwiye kuba kitarimo, ntimushobora gusengana n'abantu b'abanyeshari buryo sengero ryitwe isengesho ry'urunani. Wapi? Iyo turiko turavuga iterambere, hariho n'abantu bagwanya iterambere ry'abandi. Wikubitira intambuko zibiri bati aratujaye, aho kubaza ati wabigenjeje gute, bakarondera amashoka yo gukwimba imizi. Ariko baba ngo tuje gusenga mugahurirayo, kandi ubundi umuhiri ntiyasaza wurokeje, murava gusenga subira teme. Ariko singorane ye, nimba hari virisi mbi iba mu bantu basanga ibyo basangira, ni virisi yitwa ishari. Umuntu agusumbije gukora ikintu, reka kumugwanya, ahubwo mwigireko, mwegera umubwire uti wewe wabigenjeje gute, kwigikorwa cyari kimwe tukagikora twese, mugabo wawe kikaba kimeze neza, je ntikimere neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amasengesho Imana ishaka ntigomba amasengesho aba mu buryarya, aho muhura n'umuntu mukagwatana, ahagufukurira amenyo kibaza ngo yatwenze, kumena agashishwe yakuye ko gusa. Burya hariho itandukaniro ryo gutwenga no gufukura amenyo, kandi utabiravye neza womenga birasa, ariko si cyo kimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abasenga basengera hamwe, dushaka gusengana n'abantu bari mu rwango, barimo gutegana imitego, barimo ubugarariji n'inzigo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyo cya kabiri, umurongo wa 46 gushaka wa 47, haravuga amajambo akomeye cyane ngo bahurira hamwe misi yose, bahuje umutima n'inama, ngo bagasangira n'utwaba takinubwe. Imana ishimwe cyane. Ngo abantu bo hanze bababona, ngo bakabashima bakabakunda, Imana yo mu ijuru nayo ngo ikabishimira, bigashibongera bama baraza aho bari abakizwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Muri iri yerekwa rero turimo, ni yerekwa ry'umuvuduko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni yerekwa ry'umuvuduko, aho abantu bagomba gushira hamwe, abantu bagashira ku munzane icyo bapfa n'icyo bapfana, kuko iconze cyoco ntaco mupfa kizira gisumbya ibiro icyo mupfana na rimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Aho disabu kuko kare amene zari nyinshi kandi zarimo ingufu, mugo urumva ko zirimo batterie faible, nizo gushitura gusa. Kubera utwo tuntu umuntu aba miyemereyemo dukeya gusa, duca dutumanyereye abantu basha bagaragara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Bindi birimo. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Imana yanga uburyarya, Imana iranga uburyarya, iranga ubwiyirobetsi. Usome muri Bibiliya ibuha ishusho y'inzoka. Burya mu bikoko byose byo kwirata kabiri keza, nta cyoza gisumye inzoka. Inzoka ntisa neza ye, irakayangana, mugabe ikibi cyayo. Iyo yasamye ikakwereka ubumara buri muri yo, nimbi. Nico gituma Imana yanga uburyarya. Umuntu akubwira ngo muri ko murajana kandi yazinosoho gutega umutego. Umuntu akubwira ngo turakundana kandi avuye kukurementaniriza. Ni nukugora indongozi zo zifise umuvuduko ziyoze uko ziraje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Kuvyuka udodora usaye imibonana hana hari uvuga naka na naka, abandi bari ku kazi, reka jago kivi. Imana ishimwe. Ntawo mpanura ati ibyo bintu bireke, kuko wewe hari igihe utogaruka ubwananye bivuga. Imana ishimwe cyane.
ariko ntaje reka mvume nganda bivuze rigombe ribijyanye mugabo ariko amen Bwana asifiwe Imana ishimwe cyane Yakobo yabajije ikibazo kwizera twese turizera Imana ishimwe cyane kwizera twese turizera kandi turasenga Imana ishimwe cyane ariko yabajije ikibazo ngo vyomara ikiga bene data nimba umuntu avuga ko afise ukwizera atabikorwa akora none ngo kwizera kwe kugaruka kwa mukiza Imana ishimwe cyane amen kwirwa mu masengesho ugatata cyo usanga ku meza byo kubuza kwayo byo kubuza urayura Imana ishimwe cyane haleluya Bwana asifiwe Iryo jambo ryasubira ngo nk'uko umubiri utarimwe impwemu uba upfuye niko kwizera kutagira ibikorwa kumera na kone kuba gupfuye rero 2040 Imana ishimwe cyane tugwize ibikorwa tureka abafisi yereko batuje imbere twese tuje ku kivi kuko biratubwira ngo twubahe Imana ishimwe cyane amen Bwana asifiwe amina dusenge ariko dukore cyane niho tuzoshika muri cya gihugu cifise ibanga ni rimwe rero aho ripfundikiye ndahabereke Imana ishimwe cyane amen abantu bose baba bazi ko babishoboye sibyo abantu bose bazi ko babishoboye ariko nubwo uko bishoboye ikisi gihe cyawe si kwawe mwese nimwe bakuru b'umugambwe numwe ni nyene iteka revurya ndikuri niwe wenyine dushobora kuvuga ngo je yaba nari umukuru w'igihugu yaba no kuvuga iki nturiwe wewe nturiwe n'inyifato yawe irerekana ko atanu uzoba n'imvugo yawe n'ivyumviro vyawe biragaragaza ko atawo kwizera kwejo uvuga umugabo Imana dufashe cyane haleluya turamufise ni General Major Evariste Ndayishimiye amen iyerekwa rya kino gihugu niwe yarihaye Imana yo yarihaye yacubure bya mu masengesho gucukira uvuga ngo umugabo ngo yaba ari jewe ito reka nturote nabi siziga Imana tuhabarire cyane rero aho ruzingerera aha ni mu gicete cy'abaheburayo ni 13 ku murongo wa 14 niho biri havuga ngo mwumvire ababaganza kandi mugire gute mubaga kugamburuka hari n'ibyo kuvuga ngo uyubanza kubimbaza ngo urabona ngo najewe wewe ndi ngo najewe ngo nari guterera yerekwa ryaratanze Imana ishimwe cyane hanyuma kandi hacamba ngo kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima yanyu icyo cyo rero cyagikwiye ko tubakomera amashi bama bagavye kugira ngo bazigame imitima y'abandi yanyu none ko mwayirekuye bagire gute kandi ko bayijejwe none bagire gute Imana ishimwe cyane hari iri jambo ricareza kuri uwo murongo rero pastor nakumvise arize ku mutwe Imana ishimwe cyane yavuze ngo muce muborohereza kugira ngo banezererwe kugira ngo bakore banezerewe batitse imitima ngo kuko mutaborohereje mukagarariza ni mwebwe muzobihombera ni nazobihombera
shaje yose ndimwe ndakurahira iri jambo je tuzokorana tu Imana ishimwe cyane haleluya kumvira abaganza niho ibanga ry'iterambere dufise Imana yadusezeraniye riri kumvira Imana ishimwe cyane haleluya Bwana sifiwe kumvira kandi hakajambo kumvira ntumve ko ari kagufi karagoye sibyo kandi akantu kagora cyane abamaze kuronka ibintu burya n'umugabo mu rugo iyo agikenye haba hari amahoro nukuri kw'Imana abagore bameze abagabo bakenye nta nduru ziri oya umuntu niwe mugabo mwiza ariho ataha kare adakankama iyo kankama ataciye ajanye mu bapi usanga ari ntore naho umugore yo mubwira nabi nta reaction abari umuntu w'umupure ngaho mugabe ikingurunguru gikorokeye umufuko arakwereka ko nawe nari mwana w'umwe aho wahereye rero mugabo biragoye Imana ishimwe cyane iyo abantu ataco barahabwa gituma baba capable nabo bose baba bakiri kumvira Imana ishimwe cyane kumvira no kugamburuka muga hari igihe bakuduza ahantu gatoya ukazona ibintu byose nawe uvuguti kameme ibintu bari kubikora batambajeje wesha reka Imana ishimwe cyane haleluya ivyo bitera ya mibembe kandi mibembe nta handi izanana muri kwa gukonjiga veru bacha bako siko mutama yavuze ngo duce dukonjiga veru gakaramu bashira ko akora ubuzitari idasa n'iyari iriko kaburagi imibembe kabura yikwaye iterambere abandi bakaribandanya wowe ugasigara Imana tuyabarire cyane haleluya kutumvira n'icyaha kibi cyane je mpora ndaba umwete n'ishaka n'inguvu nyereshyo makuru y'igihugu cyacu mumfashe tube ngo General Major Basi ndayishimiye uravye ishaka bari karavugana n'inguvu ashiramwo hari igihe umuntu naho yicaye kuri televiziyo avuga ati ibyo byose uyu muntu ariko aratubwira ziko turi mu intumva arazi ko zirimo Imana ishimwe cyane haleluya mugabo umuvyeyi mwiza ntacyo bimutwaye aragerageza agateye gutyo cyose kigize gute uko cyo musaba cyose mugabo umwana gica azovamo nubwo yoba ari kigaba aramuraza amajoro akarara adasinziriye agakora ibishoboka byose kugira urwo runtu nyene urwo rugo ramanga rugorore ntacyo kubera azi ko umuntu ariko aragira niyamara kumushikana muri kwa kunyoroka neza agahagarara uko abishaka umwana azohagarara mu ikwadira avuga ati iyo ataba data Imana ishimwe cyane iyo ataba umuvyeyi wanje yatanze akigoro kangana gutya je nari ko umuntu w'imbure Imana ishimwe cyane ariko akigoro bakora Imana ishimwe cyane amen iyo uravye amajoro bazinduka aba batamu Imana ishimwe cyane naye mu bantu bazinduka muri Gisagara mugabo hari ahantu ushika misi yose ukazona hariho ibimenyetso bikubwira ngo hagarara umpagaritse kubera iki mugabo wagira gutyo ukabona hari umutama yirenganiye kwibaza none bimeze gute nukuvuga yaraye ataryamye araje ushinga na wewe nawe ahuri ntabyo ubona n'ibikorwa bakweze gukora ntabyo uri kurakora mugabo wamara kwimenamwo inzagwa zibiri ku mugoroba zamara gukora mu mitsi igifaransa cyangwa goro kinyota kigaca kiboneka gashuvuga
Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Twebwe nagomba twigishanye muri ano majambo tuvugane ikintu cyitwa kubaha no guca bugufi. Kumvira ni ikintu gikomeye cyane. Mpora ndaba ibintu byose yagiye arigisha. Imana ishimwe cyane. Abavyumviye hakiri kare hari intambwe bamaze gutera iteye kure. Imana ishimwe cyane. Amen. Nanje nigeze gukora icyaha cyo umutima cyo kumupinga umunsi umwe. Magana naracihanye. Nimba atavyibuka naragisaba ikigongo. Nokore kema cyane ndasubira ndacihanye. Bwana asifiwe. Ico gihe ndavyibuka hari hakiri kampanye yo kwiyamamaza ku kibuga cy'umupira hano bita mu Kibumbu mu Kayogwe. Je niho nari. No yavuga rero ko mu migamba zanye y'iterambere azotwereka ingene inkoko ngo ivyara inka. Hama kubitaga kokora sheri wanje yari hafi yanje cyane. Ndisha. Navuga ati buke bugira nyene ababijejwe ntibatubone buke abandisha. Naho tumushigikiye ariko. Iki kintu sindacemeye kabisa. Umuswi w'inkoko uvyara inka. Ibyo ushoboka gute? Amen. Nawe narambwira ati mwene niwe wananzanye ukazirumvye. Mugabo kamumamwe. Ndavuga nti jewe ikintu nshigeze kinyura nzogipima ndara. Imana ishimwe cyane. Ndarondera amafaranga. Hari umuntu w'umwubahwa ari muri abagumya banga atari muri nabandi. Imana ishimwe cyane. Ndagenda iwe yari afise inkoko nyinshi agurisha. Ndavuga nti inkoko ikirunja kwihinyuriza. Uzigurisha gute? Arambwira ndagura. Ngura inkoko 1000 imiswi. Ayorora. Y'ubwoko bwa koroyira. Ndazorora ziravyibuha zisa neza zitangura gutamagi. Irigira imwe nkarigurisha 1000. Itaye makurumba ku muza ya tabiri. Imana ishimwe cyane. Noneho maze gukuramwo ayo naguze indya zazo nayo nahenje umukozi na veterineri n'umuti nazifomye. Ya mafaranga mbona naragiwe umufuko abaye miliyoni hafi 27. Imana ishimwe cyane. Zari nyinshi. None twumvikana. Hari umuntu atunze inka igwa 27 miliyoni. Ndaharuwa ndavuga nti rero bya bintu yavuga byari ibi. Kumbe umuswi wo vyari inka kuko Jesu nari imvyaye yari iraro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikintu cyose rero nubwo butacumvise neza gipime. Niwe mara ugipima uzosanga kesha aricyo. Umugabo abantu benshi ivyumviro tubigarukiza mu majambo avuze gusa. Umugabo ntuje ngo wimbi kuvuga uti iki kintu yo gikora gute umuswi ukavamwe inka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Rero ndagomba murabe sindana nicaye afuwa pase nari kumwe na inspector general wa police ariko arambwira ati erega na ati bya bintu mutama aho ravuga nivyo bimeze gute. Aturaze ko mu makambi y'igipolisi ubu imiduga itonda ije kugura amaganga y'urukwavu. Nari mugurisha gute? Ayo tugurisha ku icupa kuya kugwaho. Ati ugiye muri Noro cyane cyane za Ngozi na hehe ati imiduga iratonda ije kugura amaganga y'urukwavu. Vugisha ukuri aho wicaye utageze uburyarya. Agitangura kubivuga. Nta kintu cyavuye mu mutima wawe nk'icyo cyamvugiyemo ndi mu Kibumbu.
mugabo ngo basanze kandi ati amaganga y'urukwavu twasanze ubwa mbere namase icya kabiri n'umuti upomfye ntakagahuka haza ati ubu rero baraza bagatonda bari kubaza kugura amaganga y'inkwavu. Icyo cyumviro cyazanywe nani? Vugira hejuru. Wowe yavugira hejuru. Rero bantu b'Imana sinagomba kurandira ngo mvuge byinshi cyane, ariko icyo nagomba ko tuvugana ko ni kimwe gusa, dusenge ariko duhuje umutima n'inama. Dusenge dushikije amasengesho yacu ibikorwa. Dusenge twubaha indongozi tunazigamburuka. Imana ishimwe cyane. Iyerekwa baduhaye si iryo bihaye. Uravye mwete bagira wo gusenga, ndabihamya ntakira makenga yuko indongozi zacu zirakorana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nico bitumugiye kuraba abantu benshi bumva hakiri kare bagakora ivyumviro bizanywe nabo. Uno munsi ugiye kuraba aho bageze ahantu ya minwa yabo irarya n'imifuko yabo ituza amafaranga, ndetse amwe yaraza gukwigwa yo baja kubitsa mu mabanki. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo akagatima kitwa kugarariza ikintu udapime kandi cyavuzwe n'indongozi ukareke nimba by'ukuri nk'ubu yaba hari mu isengero. Imana ishimwe cyane. Vuga uti noneho seho yaba hari mu isengero nari guca mpamagara nti mbega ntabihana bari ngaha. Abantu bumva mu mitima bahagararije indongozi basenga badakora ibintu byose ari gupinga, sibyo? Nari guca ndabahamagara mugabo ntabo mpamagaye. Imana ishimwe cyane. Nubwo ntabahamagaye ariko urahari. Nubwo wowe udahamagawe urahari, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe ndigana numva atagomba gutera imbere. Kiretse nk'aba bandi gusa bipfuza ijuru mugabo badashaka gupfa. None uzorijamwe n'amaguru. Abantu bose bavuga ati twese tuje mu ijuru, ati amen amen amen. Ati mugabo bavuga ati by'urupfu bati mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ntushobora kujya mu ijuru udapfuye. Ntushobora no gushika mu iterambere udakoze ngo uruhe ubabare wiyuhe ivyuya hazogera igihe wimbure ushima Imana uvuga uti Imana warakoze waheza ibikorwa by'amaboko yacu. Reka rero twese atawuvuyemo ndabasabe, nubwo ntari muri nubwo nyene ndi muri mu bandi ko mwana ubiye ubunanye n'umuvane kandi ndabasaba. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndabasabe dushigikire twese. Imana ishimwe cyane. Dushigikire twese atawuvuyemo. Nimba ugomba kazoza keza k'abana bawe, nimba ugomba iteka rya kino gihugu, nimba ugomba kugira icyo uzokwishikanako, shigikira imigambi ya General Major Vincent Ndayishimiye. Umvira kamo k'indongozi z'umugambwe muranda bumva sinawiyandikishijemo mugabo ndabyumva. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuntu ashobora kuhagendera amazone amajana 151 mu minsi ngahe hega ni nk'iminsi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Habo jene iryo cyane sinzi ibintu arende ngo byo byayo. Uwo mwete tukamisha, iryo shaka ry'indongozi zacu tuzikamisha. Niba abona umuntu ku ruhande ariko yizezetesha mu tundi tuntu kwego gutwugarukane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma niba mara kugarukana ubuti tugume ku murongo tugamburukira indongozi zacu duce bugufi tuzubahe. Hari ahandi mu biro bavuga ngo kandi ngo mukore ibikorwa byiza byose bababwiye gukora. Nimba ibyo byose tubyumva gutyo tugafatana amaboko tugashigikirana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Reka tuve hasi dukomera amashimana yaduhaye ndayishimiye twishimire. Imana yabeza cyane. Yakomeno. Tuza amaboko hejuru. Yaduze.
Imana ibahezagire cyane kandi bagirire neza, murabe mu maherezo y'ibi bintu ntihagire uzosenga ryasengesha avuga ngo twarabaye babahebiyake. Imana ibahezagire.